abafunzwe ni benshi. Hariho bamwe bagize mama ngo bagiye mu bikorwa by'umugambwe ngo mwikomine batavukamo, mu gihe amategeko atumva uburenganzira. Ibyo rero birakorwa kubera yuko hariho bamwe bashobora kuba badatahura neza ingingo ya demokarasi iyo ariyo, bashobora kuba batamenya yuko amategeko ajyana n'uburenganzira. Ariko ibyo byose Imana yaradufashije, twarabyihanganiye kandi turabyihanganira. Sinureka kuvuga ko no mu bindi twagiye dukorerwa harimo amarimentanya, harimo n'ababorejwe igufa, reka n'abapfa barapfuye, abagiye amazima yongo haragiye amazima yongo, kandi bamwe baheruka bafashwe n'inzego zitwa ko zijejwe umutekano, ukarindira ko wagiye bizosubira kubukubya ugaheruka. Bamwe bavuga nk'uwari kigera cy'uwarongoye SSI mu Kirundo mu matora aheruka, uwitwa Nduwimana Oscar, uwo ndumva n'agatongo kiwe sinzi umuntu yagiye arakagurisha. Muri biba muri kino gihugu n'amayobera. Harimo n'abandi mwibuka mwagendanye nka Misango Berekimasi batazira cuma yakora yari umuplano hirya muri Minisiteri y'Akazi n'Abakozi. Harimo uwitwa Nicayinzirora batazira Musoboke, bamufatiye imbere ya Hôpital Militaire ku mugoroba, amatwa dusumira mu kiziga cyatowe mu Ruyigi. Hariho n'abandi nk'uwitwa Mugara Jonas muri komine Gisagara hariya mu ntara ya Cyanguzo. Uyo nawe nyene yafashwe ku murango izuba ariko hari ku munsi w'Imana, mwagushwe uyu munsi ntawuzi irengero. Hariho n'uwundi yitwa Byarimana Richard wo muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro, nawe nyene bumva babamugandaguye ngo babashe imbere y'intahe. Uko baciye sirabikurikiranye cyane, mugabo ni byinshi. Hariho n'uwitwa Ndayikengurutse Onesphore wo mu Minago aha hepfo mu Rumonge, n'abandi benshi nitwo bavuga ngo tubaheze. Ariko ibyo byose ntibiduca ibutu, kuko turazi neza yuko mu rugendo inzitizi ntizigera zibura. Ikibabaje nuko rero mwene izo ngendo n'ubu tuzibona hirya no hino.